reka tubanze twakire jambo. Asante sana. Sungari tukwakire nitukwakire. Angalau muda ulipokuchawadia wa kupokea mageni, ni heri tuanzie pamoja naye. Haleluya. Tunawasihi mahali ambapo wanaketi waje hapa mbele tuwapokee. Nikawajuzi biganza babaramutse. Acha tukumsalimie. Haleluya. Uyu munsi Jean-Marie nta urinda kumubwira ngo atwende. Leo Jean-Marie akamwambia furahi. Nabonye atawirirwa bivuga. Niliona hakuna mwenye anazidi kumwambia. Mungu biraboneka menya ari hejuru habireze runasana. Hapa sasa ana furaha tele. Haleluya. Amen. Angalau ataka kutushuhudia ushuhuda tunamjua. Acha tusikie kama atasema kinyume na chenye tunajua. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndashimiye Imana uko Imana yarangukwe yarangure mariage nziza kabisa. Amen, amen, amen. Tukomera nashimamiye. Haleluya. Amen, amen, amen. Mariage yanje yavuye muri profesi cyangwa muvugishwa n'Imana kabisa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uko Imana yaravuze ngo 2020 bizohera utakize mariage. Amen, amen. Nanje sinabona inzira. Haleluya. Amen. Nari mfise umufiance, mugabo fiance ntibyari bwamenyekana ko mfise umufiance. Ariko kuko Imana umunsi baravuga ngo chama, je ndabona mariage yawe. Tari ngaho imbere. Arambaza mbega urafise umufiance. Ndavuga yego ndamufise kubera ko amunyegeje. Je nabonye ko mariage uzogira mariage 2020. Yesu ashimwe cyane. Rero nanje nanzira nabona. Haleluya. Amen. Nta mafaranga nari mfise, nta kintu nari mfise, ariko ndumvise uko Imana irambwira utegereza mariage ikunde cyane byo utegereza gushigwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Naciye ngenda kubaza abakozi b'Imana, ndaza kwa Mungere ndamubaza, ndamubwira none Mungere kuna amafaranga mfise nanje Imana yarambwiye ko nzogira mariage muri 2020 bigende gute? Mungu arambira warakoreye Imana, Imana ishobora kumaramaza uzogira mariage. Amen, amen, amen. Ndagenda kumuhanuza inshuti yanjye Pastor Odas aravuga twarakoreye Imana cyamara, Imana ishobora kumaramaza utegereza kugira mariage. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Acha numva abakozi b'Imana bashigikiye neza ko ntegereza kugira mariage. Nace mpanga itarehe cyangwa itariki ya mariage. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nukuri kw'Imana abantu b'Imana nta rufaranga rwe narifise. N'igihumbi nari kabisa. Nukuri kw'Imana yo mwijuru ndahera. Ntabwo narifise. Haleluya. Narigeze kuronka amafaranga menshi, umukozi w'Imana arabizi, ndamererwa neza, mugabo ntiyashobotse kungira mariage. Haleluya. Amen, amen. Naringa hamwe rishengero ngaha narakoreye Imana aramushenzi, ariko igenza ngamwe rishengero ndabona ko nzizoronka inshuti ngaha n'abagenzi zoronka ko nabahebe hari Imana yampamagaye bizogenda gute? Tanumva nace nukomenga ndazazaniwe ndagiziki. Haleluya. Ariko Imana yampaye inshuti, yampaye abavyeyi, yampaye abakozi b'Imana bangunda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mw'iryo rero twaragize komite, ndashimiye komite yose yaritanze ku rwego rukomeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amena, amena. Komite yarirongowe n'umukozi w'Imana Olivier, nukuri baragerageje rwose. Ndashimiye Imana kuri bose bakoze. Ndashimiye no ku munota wa nyuma Mama Pascazi, ndamushimiye Pareshide,
ndamushimiye, ndabashimiye abo bose, ndamushimiye Shifa, abo bose ndabashimiye abantu bitanze ku munota wa nyuma, ibintu byari byananiranye ariko Imana irakora. Ndashimiye abantu bose batanze amamodoka meza, baragira amamodoka meza, mbese bari mwabonye ingene adekowe neza, umwana w'umwami haleluya, amena. Imana yarangiye neza, nta ntebe nari mfise, abakozi bana barangura intebe zavuye muri Amerika. Irangira neza, irama kabati, irama ibintu byose bikwiye mu nzu, abantu barangabiye. Haleluya, amena. Imana yarampaye ababyeyi baraseruka. Ndashimiye mama Tusenge mbere mubyeyi, mama Signorine, ndashimiye Ange. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, Imana ibamugisha mwinshi cyane. Asante. Ndumva yotuvuga amazina twese iyo umuntu yafashijwe ayobata meza akavuga. Sawa, tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya. Ishengero mwese arabishimiye. Nagomba mubarire umwami w'abantu. Ukeneye gushika kure, korera Imana rero nizokumara amazi. Sinaona abantu bavuga ngo nta bintu dufise byo gukora Mariyamu. Ufise ikibazo ahubwo cyo kutagira Imana no kuyisenga no kuyubaha no kuyikorera. Imisi yose niwagurana Imana nayo izoguha ivyayo. Sawa, reka tunyarutse ndabona ari benshi. Umunota umwe gusa utebeje inchaka kwa mikro.